Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka wa 2025 tunabutse yuko iradio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu munakurikira muce ku buhinga mu kanamenyi kuri 3 akaburungu RPA akaburungu OBI ingingo nkuru zigize amakuru no munsi zikaba ari izi zikurikira. Ubundi bushasha leta iriko yakoresha bwo guhemba abashoye ikawa hakoreshejwe ubuhinga bwa none nibwo buriko budindiza iryo hemba ugereranije n'ubwo ari buhasanzwe murabikurikira muri ano makuru. Uburyo busanzwe bufasha mu gihugu mu gisata cyo kurwanya ikiza cya sida bushobora kugabanuka. Mu kigo cya leta kijejwe kurwanya uwo mugera kimenyesha ko hari ibishobora gutuma mu minsi iza haba ibibazo muri ico gisata. Nayo nkuko bisazo mumenyereye ku misi yose ya gatatu n'ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tugaruka ku bukene bw'intebe n'ibindi bikoresho vy'ishure bibangamiye ubumenyi bw'abanyeshure. Aya n'ayandi mu kayisase inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi. Leta ya Tanzania ifatikanije na HCR barabandanya kunaniza abarundi bahungiye muri ico gihugu. Kuri uyu wa gatatu abarongoye abandi mu gisata c'indero bazindutse babwirwa ko n'amashure yarasigaye akora ari kabiri na rimwe akugagwa ndetse barategekwa kwitorera ayugagwa imbere y'ayandi. Ivyo barahiye bararengwa gukurikiza kuko bisa no kwishira mu mutego. Kurikira umwe mu bari bitabiriye iyo nama yari yatunganijwe na George Ndaro arongoye igisata c'indero mu ishirahamwe HCR mu gihugu ca Tanzania. Abigisha nk'abadirektere abasekreteri hamwe n'abakoordinateri turahungabanye kuko ubwa mbere dukoresha inama yo kugara amashure. Inama yahamagarijwe na education office asanzwe ari umutanzaniya ajejwe indero twebwe rero nadutumye ko afite yuko hari itegeko ko ashaka kugara ibigo bisigaye abanyeshuri basanzwe bariko bariga. Rero twebwe tubona dufasha inama tugira ati dutore ibigo bibiri vyonyene tugiye kwakira abanyeshuri bose bari mu bigo bitarenga bibiri mu vyonyene. Rero twebwe tugira ntibishoboka twumva ko uyu muntu ukora muri HCR twumva neza ko HCR dukwiye kwa amaboko hanyuma twebwe twababariye ko abana batahunze bazi ko bazoza kwiga muri Tanzania. Umuntu bwa mbere amanza agahunga agakiza agahangara akaronka ahantu arongera umutekano hanyuma iyo kwiga mu nyuma iyo ahari umutekano wiwe ukishobora guhungabana hariga bakaraba ati abana tubakora ahantu bajya ahandi bashobore kwiga. Cyangwa ku oni byonyine rero cyarifashwe cyumvina dushyira hano duce dushyira Burundi duce nande cyongerera ahandi hantu ikigo gishobora kwakira igikore. Amakuru yacu yo hanyuma tuzobabwira amakenga impunzi z'abarundi zifise ku nkurikizi zishobora guterwa n'iryo yugagwa ry'amashure. Yakwatabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'ubutungane. Sena risubiramwo imanza ya komine Muha yarayemeje urubanza rwa mbere mu kumenyesha ko itakiriye ivyo aburanira muganga Sahabo Christophe bayituye igihe bunguruza. Urubanza rwa mbere rukaba rwari rwaciwe na sentare nkuru ya Muha aho yasabira uwo muganga yahoze arongoye ibitarukira umunyororo w'imyaka 20 hamwe no kunyagwa amatungo yiwe yose. Urubanza abatari bake bavuga ko rutisunze amategeko ahubwo harimwo intumbero za politike. Tuzogaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata ca politike. Dr Patrick Bitangumutwenzi nafunzwe n'amategeko yagumijwe mu munyororo kurindi mvo itavugirwa ahabona, bivugwa n'umushingwamanza Lambert Nigarura. Maître Lambert Nigarura asaba ababoshe uwo muganga kwikubita agashi bakamurekura bakareka kwambika icegi igihugu. Kurikira umushingwamanza Lambert Nigarura arongoye ihuriro ry'amashirahamwe akorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Igumizwa mu nyororo rya muganga Bitangumutwenzi ni ibintu bitangaje cyane, ariko ni ibintu bigaragaza yuko hambavu y'inzego z'igihugu, hambavu y'ubutungane, hoba hariho umugwi canke umuntu atagaragara ariko atanga amategeko anyuranye n'amategeko y'igihugu asanzwe azi. Uwo munsi yarayejejwe na sentare n'ubutungane, ariko yagumye mu buroko. Umuntu aribaza ati none ni igiki kiri inyuma yigumizwa mu munyororo y'umuganga w'umurundi. Hambavu ku muganga w'abana Patrick Bitangumutwenzi yarasanzwe ari mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga barwanya ikiza ruhonyanganda sida. Iryo shyirahamwe ryarandikiye umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri 2025 rimusaba yuko uwo muganga yorenganurwa. Iryo shyirahamwe ryongera rirandikira umukuru w'umugwi w'igihugu jeje agateka ka muntu rimusaba yuko umuganga yorenganurwa, ariko gushika n'uwo munsi nta nyinshi iraboneka. Twabamenyesha yuko n'urunani rw'amashirahamwe CDCPI dusanzwe duhurikiyemo twituye igisata ca ONU kijejwe kurwanya ivyo gupfungira ubusa, turacarindiriye ico rukora. Uwo munsi rero biragaragara yuko ubutungane bwo bwakoze akazi kabwo, ariko uwo muganga uwo munsi avundiye mu buroko. Mbega n'igiki kimugumije muri ubwo buroko? Ibintu biri kubirashikira umuganga ni ibintu biteye isoni, siwe wenyene n'abantu benshi bezwa n'ubutungane kambere canke uhura ibyaha bakurikiranwa ko vyaraheze, umunyoro barawuhejeje ariko bagapfungwa binyuranye n'amategeko. Vyoba biva kuki? Yoba ari inda inyuma yavyo canke vyoba bigamije iki? Harageze yuko rero umukuru w'igihugu yamarika aravuga yuko atawoguma mu munyororo mu gihe yahejeje icaha canke yejejwe, ariko ugasanga umushikizamanza atanga itegeko yoba agomba none kurungika urubanza muri gasamburamanza. N'ivyo yaba ari ivyo navyo vyoba bitangaje, kandi vyogaragara yuko ubutungane harimo kitagenda neza, kuko igisata ca gasamburamanza ntigisubiramwo idonido ry'ingene urubanza rw'ivyagiriji n'ibiri mu rubanza. Cane cane biraba yuko ata mategeko yahonyanzwe ku bijanye n'ingene urubanza rwatunganijwe. Aho naho umuntu yogira akabazo, ubu yoba yikeka abacamanza baruciye, yoba yikeka ko hoba hariho ikitagenda neza mu butungane. Ivyo arivyo vyose biraboneka yuko umushikizamanza kizigenza mu gutarekura umuganga Patrick Bitangumutwenzi yoba afise iyindi ntumbero. Dr Bitangumutwenzi afunzwe kuva muri Ntwarane mu mwaka wa 2024 naho yejejwe na sentare zibiri zamuburanishije ahatari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uburundi burabandanya bwerekana ko budakeneye irungikwa ry'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka ka zina muntu ku butaka bw'u Burundi. Mu nama y'abagize ishirahamwe ONU igira ya 80, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Edouard Bizimana akaba yashikirije kuri uyu wa mbere ko ijegeranyo bimaze igihe bitangwa n'iyo ntumwa ku Burundi ari binyoma. Kurikire Duwarudo Bizimana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. En qualité de membre du Conseil des droits de l'homme, na kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ni Uburundi buzokwama bwiyamiriza uburyo bwose bwo gukoresha mu nyungu za politiki ivyerekeye agateka ka zina muntu. Muri iyo ntumbero turiyamiriza ibikorwa bikunze gukorwa ku bihugu bimwe bimwe harimwo n'Uburundi ku mvo zitajanye n'ukuri. Nico gituma nongeye gusubiramwo icifuzo c'Uburundi co guhagarika ikiringo c'intumwa idasanzwe ku bijanye n'agateka ka zina muntu mu gihugu cacu. Kuva imyaka 10 iheze iyo ntumwa idasanzwe yama iriko irasohora ivyegeranyo bihengamye kandi biterekana ukuri kwihindagurika ry'ukuri ku Burundi, ntaho umengo igihugu c'u Burundi icigera gitera intambwe mu bijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu. Ariko rero mu Burundi twarashizeho utwigoro twinshi two gukomeza intwaro rusangi
kurwanya ukudahana hamwe no guteza imbere uburenganzira bwa kiremwa muntu mu by'intwaro mu by'ubutunzi mu by'imibano ndetse n'akaranga. Iryo terambere canke impinduka biramaze kwemezwa n'abo dusanzwe dukorana haba ku rwego rw'ibihugu canke ku rwego rw'amashirahamwe mpuzamakungu nk'uko bigaragazwa n'imigenderanire yacu ibandanya kuba myiza kandi igateza imbere igihugu. Ariko rero ikidutangaza nuko umengo izo mpinduka iyo ntumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ni atazo ibona. Mu kanya turabaniza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Umwana wanje yize amaze umwaka wose ahejeje amashuri kuko n'ubu nta kazi. Mama yi twarakoze ibyo twatugezwe gukora twaramwigishije araminuza hasigaye ari iwe. Ndaba mu nzu. Ive mwana wanje ufise impano nyinshi ucika intege ndagusavye yego urashobora kwiyumvira ikindi kintu wokora. Mama ikindi kintu uzi neza ni ukora n'igiki ko atamutaye mfise ko n'abantu ufise bamufasha umva no bigenza gute. Ive wa kera iminsi myinshi vrame kugenda mwibarabara nk'uwataye ikintu hari icyo uri kurarondera. Sha nakazi ariko ubu nariheweye kabisa bose bambwira ngo bazombwira ubu rero ndarindiriye. None nitwokwishakamwe akazi vrame hari ingabire wumva wiyumvamwo. Bosco nawe nkunda ibintu byo kubaza pe ariko nabonye atari akazi nokora nk'umuntu nkanje nize kaminuza umva no bihera hega Bosco. aho urantangaje aho niho hari ikibazo rero kugwaruka kw'iki ntubona icyo nyine ugaya cyo kubera zahabu ugatangara uraza kuwa mbere sha turafite inyigisho zidasanzwe kugwaruka rushaka kwikorera. Niwe wabaje byose yemwe hari icyo utabonye yaronse na kontra nini y'ishuri ngaho ukaba ari wicaranye ibi byose muri wewe. Eherawe papa eherawe nawe bimwe nama ndiko ndagaye ubu nivyo bimbeshejeho ubu ndafise akazi kandi ndanagatanga. Ntuzinye ingabirano yawe ngo nuko wize akazi nivyo ahubwo yiduze izokugeza kure. Muyavugwa mu gisata kijanye n'intwaro ibereye rero nabwiye mu ntango zano makuru ikiriko kiratuma abashoye ikawa uyu mwaka batariko barahembwa n'uburyo bushasha leta yazanye bwo guhemba biciye mu buhinga bwa none bita digitalisation mu gifaransa. Uburyo abasanzwe bafise amatonorero y'ikawa bavuga ko buriko budindiza iryo hemba ugereranije n'uburyo busanzwe bahora bakoresha. Ido nido na mugenzi wacu Clovis Niyonzima. Kubisanzwe isekeza ryo kugurisha ikawa mu Burundi riba rimwe mu mwaka, ritangura mu kwezi kwa kabiri rigahera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ukurikira. Nk'uko umwe mu basanzwe bagura ikawa yayaze na RPA abisigura, inyuma yo kwakira ikawa abayigurishije baca batangura guhabwa amahera yabo guhera mu kwezi kwa gatandatu hakurikijwe uko ikawa yagiye iragugwa. Mu gihe cyaheze rero ikibazo cyo guhemba abagurishije ikawa icapfa kwibonekeza kuko ibice 2 kuri 3 by'abagura ikawa y'abarimyi baba bakora ku giti cyabo, no kuvuga ko bafise amatonorero yabo. Abo nabo ku isoko ryacu ribandanya ribivuga bakira ikawa idatonoye ihuye n'amafaranga baba bafise bagaheza bakabahemba amahera yabo atangorane bitarinze kuzunguruka. Rimwe na rimwe hagize ikibazo kiba ukagisanga kubashoreye ku mahinguriro yegukira leta, ico naco ni cya kimwe kuri 3 gisigaye kigizwe n'amahinguriro agenzurwa n'ikigo Odeka. Ariko kuva uyu mwaka isoko ryacu ryatumenyesheje ko leta yashizeho uburyo bushasha bwo gukurikirana ingene ikawa idatonoye igwa ku matonorero yose biciye mu buryo bwa none bita digital hakoreshejwe urubuga bita mu gifaransa plateforme Mediabox bwanakoreshejwe muri rusansuma rusangi y'ababa mu Burundi iheruka. Uburyo bwo kugura ikawa biciye muri digital nk'uko bishikirizwa n'uyayaze na RPA nibwo buriko butuma abashoye ikawa badahembwa ku gihe, kuko bene kugura iyo kawa badafise uburenganzira bwo guhemba abayibahaye, leta ibicishije mu kigo Odeka idatanze ubwo burenganzira
ibiheze bikagira ingaruka ku murimyi we yarimye ndetse agashora kugira ngo yiteze imbere. Mu ruganda rwa RPA twashatse kumenya ici kigo Odeka coba kiriko kirakora kugira ngo abagushije ikawa bamaze amezi n'amezi barindiriye guhembwa ngo bahembwe. Oscar Uwikunda, umuyobozi mukuru wa Odeka Gitega, tumuhamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa tukamushikiriza ico kibazo, ntaco yashimye kubivugako kuri telefone, adusaba kumusanga mu biro ahasanzwe akorera imbere ko ducira ku murongo wiwe wa telefone. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira mwido nido ingene ubwo buryo bushasha budindiza igikorwa co guhemba abashoye ikawa ndetse n'izindi ntambanyi bene amatonorero bahora nazo mu gukoresha ubwo buryo bushasha bwa digital. Arakoze Clovis Niyonzima. Tubananize ana makuru muyavugwa mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Uburyo bw'abasanzwe bafasha mu gihugu mu gisata cyo kugwanya ikiza sida bushobora kugabanuka, ibishobora gutuma mu minsi iza hashobora kuba ibibazo muri ico gisata. Umunyamabanga nshingwabikorwa ntayigayezwa mu kigo ca leta kijejwe kugwanya umugera wa sida yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatanije na Onisida kugira bwihweze ibijanye n'uburyo bukoreshwa mu kugwanya ico kiza. Muganga Nzorironka Nkuze Jean Baptiste yamenyesheje ko uburyo bwinshi baronka buja mu gisata cyo kuvura abagendana uyu mugera kugwanya ubwandu bushasha hakaba harimwo agahazi. Ibice 45 kwijana yagiye mu bijanye no kugura imiti no kuvura abasanzwe bagendana umugera wa sida hamwe no kubagirira ibipimo bitandukanye kugira ngo turabe ko umuti bariko barafata bikurakora neza nkamwe bita charge virale. Uburyo buracari buke buja muri ico gisata cyo kugwanya umugera wa sida. Ikindi naco nuko tubona ko ubwo buryo cane cane hakuru butangwa n'abasanzwe bashikikiye leta. Iyo rero uburyo buteze cyangwa bateze kubuduha bica bitugora ingene dukora. Ubuho biranibonekeza ko abasanzwe bashikikiye leta batari bake bagenda baragabanya uburyo bashira muri ico gisata, bigaca bitwereka yuko mu minsi iri imbere hashobora kuba ikibazo gikomeye mu bijanye no kurwanya umugera wa sida. Twovuga kandi ko no mu gisata novuga cyo kwigisha no gukinga ubwandu bushasha bw'umugera wa sida, usanga uburyo turonka buja muri ico gisata butabari bwishi kandi ariho arico gisata nyamukuru cyo dufasha kuganya neza umugera wa sida. Mu mwaka wa 2021 uburyo bwakoreshejwe mu kugwanya sida mu gihugu bwababa amafaranga y'amarundi imiliyaridi 65. Mu mwaka wa 2022 naho hakoreshejwe uburyo bwababa imiliyaridi 83, nayo mu mwaka wa 2023 hatanzwe imiliyaridi 102. Muri ubwo buryo Uburundi bwatanze ibice birenga kuri 5 kwijana, ibice navyo bishika kuri 60 bikaba byaratanzwe n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Ico gihugu kikaba giherutse guhagarika ifashanyo catanga mu gisata cyo kugwanya sida. Ibintu biruko mu gihe mu gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida weruka kumenyesha ko ibitigiri by'abandura na cyane mu gwaruka hamwe no mu yindi migwi ibangamirwa byasubiye kwiyongera. Tukiri muri cyo gisata nyene cy'amagara y'abantu, ikiza cy'akaranda kava ku nkende mpox cyagabanutse mu Burundi, mbere n'ikinateye ubwoba nkuko cyahoze mu minsi iheze mu Burundi. Ivyo byashikirijwe na Dr Oscar Nihabose, umunyamabanga mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya umugera wa sida. Hari mu kiganiro yahaye amesha makuru kuri uyu wa gatatu, aho ubwo bushikiranganje bwari bwaramutse busuzuma ukwisekeza ryo kugwanya mpox byagenze. Byongeye ubwo bushikiranganje buravuga ko bwashoboye kwigisha abakozi babwo ibijanye no kugwanya ico kiza n'ibindi bimeze nkaco. Dutege yomi Dr Oscar Nihabose. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ubicishije mu kigo cy'igihugu kijejwe kurwanya ibiza fatiye ku magara y'abantu, turamutse turabira hamwe ibyaranguwe mu mugambi wo kurwanya kiza mpox akaranda
gaturuka ku nkende umugambi maze amezi 6 urangurwa ufashe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu wemeza hano mu Burundi rikoresheje uburyo bwatanzwe n'ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubusuwisi hano mu Burundi. Icambere twirata nuko nkuko mubibona ikiza c'akaranda komuka ku nkende mpox caragabanutse cyane dusiganye abagwayi bake mbere tukamenyesha yuko Uburundi cyo ke n'ibindi bihugu ishyamwe mpuzamakungu wemeza kw'isi ndetse n'ishyamwe rya Afrika Kiwango Afrika riciye muri ca kigo kijeje kurwanya ibiza Afrika CDC bamaze kuvuga ko mpox takiri ikiza cyotera ubwoba muri Afrika no kwisi naho kigihari mugabo murabona ko abagwayi bagabanutse hanyuma iki twokwirata nuko umwo mugambi twashoboye gukaririza ubushobozi abakozi bakora mw'ivyo bigo mu kurwanya ico kiza mbere bakafise n'ubushobozi bwo kurwanya n'ibindi biza byo bifata nka karanda komuka ku nkende ndetse turashoboye no gushiraho ibigo bivura iyo ngwara bitunganije neza gusumba imbere yaho. Iruhande y'ivyo Dr. Oscar Nihabose umunyamabanga mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida anavuga ko ibitigiri by'abagwaye ico kiza byagabanutse cyane ariko naho biruko ubwo bushikiranganje buvuga ko ari kumera amagabo kugira ntihagire ibindi biza bitera Uburundi. Dutege yompi Dr. Oscar Nihabose umunyamabanga mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida. Imbere y'uwo mugambi abagwayi twari dufise mu bitaro bararenga jana ariko ubu ibitigiri turavye bari mu bitaro bagwaye ubu bari hagati ya 50 na 60 kandi tubaravye sabagwayi barenze cyane ariko twoca tujyama ngo dusinzire umurazi ko ari ingwara yandukira tubandanya dushiramo ingufu kugira ngo nabo bagwayi bakire batanduje abandi bikore tuja ku murindi mwiza wo kugabanya Burundi ico kiza hano iwacu mu Burundi. Ubwa mbere twemeza nuko turavye umuvuduko w'iyo ngwara nk'akarero nka Ebola naho tari hagufi cyane y'u Burundi turavye ko byifashe tukaraba ingene imbibe zimeze hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu tubikanije tukaraba n'ingene muri no myaka uruja n'uruza rw'abantu runyaruka turemeza ko Burundi muwe tutojyama ngo dusinzire kwico kiza natwebwe kiri hagufi yacu naho turavye ku birometero dusanga umenga kiri kure. Uyu niwo mwanya wo kurikira ikiganiro kw'isoko mu biganiro cuno munsi tugaruka ku bukene bw'intebe n'ibindi bikoresho by'ishure bibangamiye ubumenyi bw'abanyeshure kw'isoko mu gushikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Inyuma y'indwi zibiri umwaka w'ishuri 2025 ushirwa 2026 mashure atari make mu ntara zo hagati mu gihugu no mu gisagara ca Bujumbura aracarangwamwo ubukene bw'intebe abana n'abarimu bicarako. Umushikanganje w'indero akaba yariyemeje ko uyu mwaka w'ishure ico kibazo c'ikena y'intebe mu mashure kitazosubira kwibonekeza. Ariko yaba mu barezi canke mu bavyeyi icizere cishirwa mu ngiro y'iyo ngingo ntaco bafise. Mu gihe vyoguma vyifashe uko ingaruka zavyo zizoba zirezire ku barezi n'abanyeshure no ku mwimbu wabo. Ivyo bibazo tuza kubironkera inyishu muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere gitugutu mwaka wa 2025 mukaba mugira mugishikirizwe na Jean-Marie Ndabashinze kaze. Ubwinshi bw'abana mu mashure be n'ubukene bw'ibikoresho vy'abo bana n'abarimu ntibiriko biratuma abana biga neza. Abavyeyi n'abarimu bafise impungenge ko atagikozwe vuba inyigisho ziriko ziratangwa zizoba imfagusa. Inkuru twateguwe na mugenzi wacu wa RPA Desire Hatungimana. Ibikoresho vyankenerwa nk'intebe, ibitabo vy'abana n'abarimu nivyo bifasha kugira umwana yiga atankomanzi. Igihe umushikiranganje w'indero Havyarimana François yatanguza umwaka w'ishuri w'2025 ushira 2026 kuri lise ya Buhiga muri komine ya Ngozi
mu ntara ya Butanyerera itariki 15 z'ukwezi kw'icenda yamenyesheje ko bazokora ibishoboka byose kugira uno mwaka w'ishuri uzorangire atamwana yicaye nabi mu ishure. Ibikoresho mfashanyigisho bizotangwa ku bana bose, baba abari mu mashure ya leta eka mbere n'abari mu mashure y'abasahiriza leta. Twashaka rero tubamenyeshe kandi dushishitse ko abayobozi b'amashure bose mu nzego zitandukanye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibikoresho mfashanyigisho bishire abo byagenewe, kuko biramaze kugaragara ko hari ibitabo bihabwa amashure mu nyuma tukabisanga ku masoko na cyane cyane yo mu bisagara. Ni no muri iyo ntumbero twagomba gusaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira badufashe gutuza iyo ngeso y'indongozi zataye umurongo n'akarangamutima n'abarezi. Warafashe icyemezo cy'uko uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura tuwuharira isekeza ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo umwaka uze urangire atamwana yicaye nabi mu ishure, bimwe twita mu gifaransa ngo kampani zero apa marasiyagrasi Uburundi bwose. Abarundi barayamaze bati ubuza gushabura tagata. Indwi zibiri ziraheze abana batanguye ishuri, ariko twagiye turaca impingira cyane ndende. N'abarimu bwabo barivugira ko ibibazo by'ubukene bw'intebe bitaborohereza akazi. Gifashe nabi kubera abanyeshuri ari benshi mu ishuri, dufise ibitigiri bigera mu 193. Urumva ko abana ntako twobaha ubumenyi ngo bashaka kumenya. Abana iyo uri kurigisha usanga bamwe bari mu byabo kubera ubwishi bw'abana. Hano ku ishure novuga umutekano ni sawa, umeze neza, mugabo inyigisho ntiziko zagenda neza nkuko bibereye, bivanye nuko abana bicaye nabi, bivanye nuko ubwishi bw'abana ari benshi. Tukabanza cyane abana bari bwicare neza ngo bige ivyigwa bamerewe neza. Abana iyo bicaye hasi ukuvuga ngo bakurikirana ivyigwa nkuko bibereye, babone ibyo barimo baja mu gukina kubera baba bicaye nabi cyane. Ikigwa nikibanza ngo gitoke neza, uko nawe we umwigisha uriko uracigisha abana batamerewe neza, ikigwa nikimera neza. Umuvyeyi nawe nyene amenyesha ko ikibazo c'ingene abana bicara kidatorewe umuti, abana babo ngo bariko baratumwanya. Abana bafite ikibazo cyo kuba ari benshi mu ishuri no kuvuga abana ntibakurikirana amashuri neza, bivanye n'uko abana ni benshi, bamwe bicara hasi, abigisha ntibashobora gukurikirana umwana ngo uyu mwana ngo aje ku kibaho gukora ku kibaho kubera ubwishi bwabo, kuko nawe mbona umenga ni benshi cyane n'ukuri. Naje nari nje gukurikirana ngo ndabe umwana ukuntu ariko arakurikirana ibyigwa, ariko nsanze ari ibintu bihambaye kuko abana ni benshi cyane, nta kuntu umwigisha bakurikirana kandi ari benshi mu ishuri rimwe. Baba abo barimu canke uwo muvyeyi basaba leta kubaka ayandi mashuri bakagwiza n'intebe kugira abana bige atankomanzi. Abahinga mu vy'indero barahagaritswe umutima n'ubukene bw'intebe mu mashure kuko bihungabanya ubwa mbere agateka k'umwana. Kubwa Herari Nibizi akurikiranira hafi vy'indero mu Burundi abona ko umwana yiga iryo shuri adatekanye ari naho benshi bafatira bagaca baheba amashure. Nta bintu byinshi umuntu yo kwitega ku mwimbu. Imbere yuko haba umwimbu aragateka k'abana, guhamagara umwana ukamukura mu rugo wamwigishije isuku, umuvyeyi yamwigishije kwicara ku ntebe, kwicara hakubuye, akaba azi ko kw'ishuri agiye guhindura ubuzima, mugabo kumbura yahora yicara ku gatebe canke yahora yicara ku kirago, agasanga mu ishuri kuja kwicara hasi canke kuja kwiga ahagaze, ivyo no guhungabanya agateka k'abana. Misanzwe umwana akwiye indero runtu, indero y'akanovera, ni ukuvuga ashika akaronka umwigisha mwakira akamurera. Muri ico gihe ikintu ca mbere gihungabana imbere yo kuvuga umwimbu nuko abana bari mu mashure adatekanye, nta mutekano bafite byo bashobora kwiga batunganirwa. Iyo leta izanye umwana mu ishuri izi neza ko aza kwicara hasi, ni ukuri baba bamutesheje agaciro, niho usanga nk'umwana avuye muhiri wabo afise ico yicarako
ashika ashobora kubwira umuvyeyi ati sinzosubira bice bituma abana baheba urumva hari ni kuvyerekeye kwinjira ishuri honyene kuyibamwo kwiyumvamwo umutekano ikindi rero c'umwimbu ukomeye cyane ni uko umwana nimba yize muri iyo shuri itagira ibikoresho itagira umwigisha ariko umwaka uheze bakagira bati basunike basohoke babise abandi bige ni nka bimwe mu gifaransa bita ngo promotion collective nimwe byo gusohorera abana benshi ya mutati basaba bibatwara ko ntubuzi ubumenyi bahaye ubushobozi bahaye ukazibona ngo dutegereza kunguruza 90 abo 90 kwijana nibunguruza bakabasunika bakunguruza bashitseyo abana bazokura bazi gute bazokura bazi yuko iteka mu ishure ni kwicara hasi ya ntebe imwe bayiniganiye ko ari bangahe cyo mbega bashobora kwiga gute ivyigoro bishikira gute mbega uwo mwigisha we ubashizemo batagira aho bicara akurikirana abana gute abana biga muri ubwo buryo ngo bituma badakurikirana neza mu ishure ntibaniyumvire neza ku bijanye n'ivyigwa baronswa ibyo ngo bigaheza bikababera intambamyi n'abarezi kuko abana baca bunguruzwa ku bwinshi kandi atabumenyi batwaye n'ubu nyene Erari Nibizi akurikiranira hafi ivyerekeye indero mu Burundi umwingu w'ubwenge uca wumva ko bitoroshe umwigisha nibaza ko iyo umwana umutwaye mu ishure ukeneye ko yicara agasoma akandika aha abafise aho yandikira abafise igitabo ariko arakorera ko igihe rero iyo kaye yiwe yayiteretse hasi uca bibaza iminsi izomara ku muvyeyi hanyuma mu gihe ariko akora ivyo yunamye gutyo tumuraba wa mwana ingene azokura ubumuga mu mubiri wiwe hanyuma uca wimva rero ico azoheza akiga ko umwigisha azobwira ati hako mbura bose reka basi nunguruzanye icigwa gitera imbere nk'uko aba bana babangutse bariko barigira kumwigisha bafise iminota 30 mu ishuri ku mashure yo mu ishure shingiro hanyuma inyuma y'ishure shingiro abafise iminota nka 45 muri iyo minota rero afise ico cigwa agwana n'ivyo bitige by'abanyeshuri agwana n'ubwo buryo bariko bayiga nabi akagwana n'ibikoresho bike akagwana n'ubushobozi bwiwe urumva rero yuko umwimbu ntuheza ngushimishe benshi bazoraba amanota ariko kenshi mumenye ko abigisha benshi ubu baratanga amanota ku gitsure kuko abavyeyi bavuga bati ntera amanota umwana yunguruzwe noneho ubu hari ubushomeri umuvyeyi aravuga ati naronka urwo rupapuro tuzomenya ingene tumugira umuvyeyi rero akaca agira ati impera amanota umunyeshure intwaro y'ishuri ikavuga iti amanota abanyeshuri bunguruza kandi byari gushoboka yuko umwigisha akora mu bihe byiza mu bikoresho bikwiye mu ntebe zikwiye umunyeshuri arezwe nko mu bihe nka burya byanditse mu bitabo nka burya byanditse mu bitabo mu mategeko y'ishuri cyangwa abanyeshuri bangana gutya abafite intebe yicara ko abanyeshuri babiri igitabo gisangira n'abanyeshuri bangahe ikibazo umunyeshuri adafite 50% ntiyunguruzwa mu bihe bitari bike ivyo byose ya mategeko yagenga kwigisha no kunguruza uca usanga bayarenze umwigisha nawe ati reka ntibancishe ko bashaka amanota akaca araba umutekano wiwe n'amanota bamusaba agahumiriza akaraba hirya kuko ntabisaha avugira urumva rero umwimbu ntitwigetege muniniya muriyumviye ko hamwe atagikozwe mu maguru masha amashuri akirangwamwo ubukene bw'intebe ataco ariko arafasha abanyeshure abarezi babo co kimwe n'abavyeyi babarungitse kw'ishuri ibyo bikazozana ingaruka mbi ku gihugu kuko muri kazoza kitazoronka incabwenge zigikorera ni ngaha duciye dusozerera ikiganiro co kw'isoko ndabahe isango ku munsi wa gatatu uza naho butaha cari ikiganiro kw'isoko. Reka dushimire na mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze. Nino ngaha ku biganiro kw'isoko dusozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatatu. Abankengurukiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gukurikira ano makuru. Bagenzanje umwese kuco yafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye. Abari mu bw'ivyuma nabo nkaba ndabashimiye bo bagize ishoboka byose kugira amajwi asho kwashikira neza atagatotsi. Hervé Nyuhire meje kwashikiriza n'amakuru nkaba ndabasezeye.